Hambara numva karerema Satana tabaza biwe bose bo mw'isi ariko singira ubwoba nase gutabara nacangira ko mbahera cane ninjiye hera cane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza isokidakama nuniyo n'imisi yose wa mutima w'Imana nagerere yahera cane Yesu ashimwe. Mutwe shishandugu harabo twibagiye guha kaze n'ababene data bamenyesha makuru bakora kuri radio Nema TV uko ubutumwa si mugatumba gusa ni kwisi yose. Amen. None murabahaye kaze zerekane wahaye kaze mu izina ryande Yesu abakorera iki abahezagirane natwe. Amen. Ama rero nagomba dushishikare n'ijambo ry'Imana. Dushishikare n'ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri iki gitabo c'Abalewi. Ni gitabo c'Abalewi igice ni 21 n'umurongo wa 16 tugeze 24. Ngira ngo mwahabonye Abalewi 21 n'umurongo wa 16. Umuherezi afise agasembwa arabujijwe guhereza ivyera. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni ko umuntu wese azoba afise agasembwa wo mu ruvyaro rwawe uko ibihe vy'urunganwe rwawe bizogenda bikurikirana ntazokwegere ngo ampereze imfungurwa jewe Imana yiwe. Umuntu wese afise agasembwa ntazonyigire hafi ari impumyi ari ucumbagira ufise izuru rihomberanye ari ufise urugingo ruruta nurundi ufise ikirenge uwavunitse ikirenge igikonjo ufise inyonzo wabaye impumyi ufise agasembwa kujisho ufise amahere. Ibindi muzobisoma ngo muje kugeza ngaha. Yesu adufashe. Ijambo tugiye kuvugana uno munsi kuba umuherezi atagira agasembwa. Turi kumwe? Umuntu agakorera Imana atagira iki? Kuba umuherezi atagira agasembwa. Iki gitabo c'Abalewi ni igitabo kivuga ivy'ubuherezi, ingene umuntu yashikira Imana kubw'ibimazi, kandi ingene umuntu yagendana n'Imana kubwo kwezwa. Nagomba dushishikare hano turabona iby'ubuherezi bwo mu isezerano rya kera. Imana
yagomba kubwira abantu bayegera ko muri rya hema hariho urupango canke urugo rukikuza iryo hema, vyerekana ko Imana itegeranye n'abanyakibi. Abayishikanira bari abantu bo mu muryango wa Aroni, niho havuyemwo abitwa abaherezi. Nta wundi muryango, n'umuryango Imana yari yaratoranije ngo baheze bakorere Imana ibijanye n'ivy'ubuherezi, bashobore guserukira abantu ku Mana banabavugire. Indi miryango yose yatanga ibimazi ari amashikamwe ari bigira 10 babizanira abaherezi, kuko abaherezi nibo bari bajejwe guhagarara imbere y'Imana. Muvyo rero tubona hano uko vyari byubatswe, hariho umuherezi mukuru yaba yatoranijwe mu bandi ngo ashobore guserukira iryo hanga rya Isirayeli. Rero ko umwaka utashe, hariho ibimazi bibiri vyatoranywa vyatangwa n'ishengero rya Isirayeli. Ikimazi ca mbere byari ibimazi by'intungwa y'isuguru, zari intungwa z'isuguru, ibimazi bibiri. Ica mbere cari kimazi caba catoranirijwe Uhoraho, uko ngo muri byo bimazi bibiri harakoga ubupfindo, hagakoga ubupfindo bwerekana iza gukeregwa n'iyiza gusenda akabi. Umuherezi rero mukuru ku mwaka utashe yarengukana imbere y'ihema izo suguru z'impene zibiri, hanyuma aziserukanye niho ubupfindo bwaca bwerekana iza gutangwa ishikani guhoraho, niza gusenda akabi. Bega twumvise ngo zari suguru zingahe. Hanyuma rero amaze gutoranya mwimwe, iyo suguru atoranije y'Uhoraho iza gushikanirwa Uhoraho, yaca ayikerera. Amaze kuyikerera agaca afata amaraso yayo akayajana ahera cane, yinjira ahera cane rimwe uko umwaka utaje. Mu byo tubona rero hano, ayo maraso yajana mu gikombe agaca agenda aho bita ku mutemeri wo guhongera. Hari ahantu hitwa ahera cane, aho hantu hari isanduku y'amasezerano. Kuri iyo sanduku y'amasezerano ku mufuniko wayo niho hitwa ku mutemeri w'ihongero canke ho guhongerako. Nukuvuga aho hantu hari hahagaze abakerubi babiri, nukuvuga uruhande rumwe ababara abakerubi bacapuwe mu bishushanyo, nuko kano gahenuka n'umukerubi wa mbere n'uwa kabiri, umwe yabahagaze uku ashanje amababa, uwundi akaba ahagaze uku ashanje amababa, bahanganye na mugenzi we. Mugabo ni vyari vyacu, bari abakerubi b'ibicurano bacuriwe, bashizwe kuri uwo mufuniko w'isanduku ry'amasezerano. Aha rero hagati hitwa ku mutemeri w'ihongero canke ahantu ho guhongera ivyaha. Umuherezi yinjiranye ya maraso, yaca akoze urutoke muri ayo maraso agaca mizagira kuri uwo mutemeri w'ihongero. Nukuvuga yaba arengukanye ivyaha vy'ishengero rya Isirayeli vyose, akaba aritangiye impongano y'ivyaha. Kandi ivyo yavuga nukuvuga vyaremegwa imbere y'Imana. Amen. Akavuga ati Mana, abantu baragucumuyeko, uhari ivyaha n'ubuhumane bw'irihanga, ndaserutse nje kubahuza nawe, njanye ikimazi n'amaraso y'ivyaha vy'aba bantu.
kandi Imana yaravyemera ikagirira imbabazi iryo hanga kubera ico kimazi catanzwe rimwe uko umwaka utashe. Vuga muti amen. Ico yavuga Imana yaracemera kuko muherezi niwe yaragiye guhuza abantu n'Imana, mugabo agatanga ikimazi c'impongano y'ivyaha, akongera agaca yasuguru igira kabiri. Iyo suguru ikira kabiri mu gihe burayo yitwa Azazere, yari suguru yo gutangira ko bayita Azazere, risobanurwa ngo guta kabi. Yari suguru yo gusenda akabi k'iryo shengero ryose rya Isirayeli. Yaterera yirengukana imbere y'ihema, agaca arambika ibiganza kuri yo, akayivugira ko amajambo, akavuga ibyaha byose by'ubwoko bwa Isirayeli, akayiremeka akabi kose. Bagaca bayiha umuntu akayishorera. Uwo muntu amaze kuyishorera yaca yijana mu bugaragwa kure, akayitayo, ikazohera iyo ntisubire kugaruka mu bantu. Bisobanura ngo akabi kose kakozwe n'ihanga rya Isirayeli n'ubuhumane bwose, iyo suguru y'impene igiye ivyikoreye, irabijanye, igiye kubita hariya mu bugaragwa, ntiyagaruka mu bantu. Nukuvuga ngo akabi karakuwe hehe? Mu bantu. Vuga muti amen. Ibyo byaranga ubuherezi bw'isezerano rya kera. Uko niko byari biri. Abantu nta muntu yari afise uburenganzira bwo kwiserukira imbere y'Imana. Umuntu yaraserukirwa. Gira mugenza we uti ico gihe umuntu yaraserukirwa, nta burenganzira bwo kwegera Imana bwari buhari. Umuntu yaraserukirwa, yaravugirwa. Gira mugenza uti yaraserukirwa akavugirwa. Hanyuma iyo suguru, izo suguru zibiri n'uwo muherezi byari ikigereranyo ca Yesu Kristo muri kazoza, kuko muherezi yari umuhuza w'abantu n'Imana. Amen. Yesu nawe ni umuhuza w'abantu n'Imana. Iyo suguru y'impene yakeregwa vyerekana Yesu Kristo azoza akamena ayiwe maraso, agatanga umubiri we kw'ikimazi c'ivyaha. Iyo suguru yerekana Yesu azoza kwikorera akabi kabari mw'isi. Yohana aramuvuga ngo uyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi, yikoreye ivyaha vyacu, aravyikorera. Amena. Abijana ku musaraba, yemera ko bibambwa. Nukuvuga iyo vyerekana Kristo muri kazoza. Yesaya mubona yikoreye ibyaha by'abari mw'isi. Hano no mw'ijambo ry'Imana turabona hano ukuntu ubuherezi bwa Yesu Kristo, nukuvuga nkuko twabivuze ko Yesu ari we yasubiriye babaherezi na bya bimazi. Mbaza musome Abaheburayo 9:11 tugeze ku 15. Nagomba tusome tunyarutsa Abaheburayo igice c'9 n'umurongo wa 11 tugeze ku 15. Ngomba rero dusome 9 n'umurongo wa 11. Uko amaraso ya Kristo afise ubushobozi bwo koza ivyaha, ariko Kristo amaze kuza umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza, aca mw'ihema risumba rya rindi kuba irihambaye, niritunganye rwose, ritakozwe n'intoke, bisobanurwa ko ritari iryo mu vyaremwe vy'ubu. Kandi amaraso y'impene canke y'amashuri si yamushikanya hera cane, ariko yahashikanywe n'amaraso yiwe rimwe gusa.
yironkere gucungura ko ibihe bidashira. None amaraso y'impene n'ay'imfizi hamwe n'ay'umunyota w'inka yavutse ubwa mbere bimijwe kubahumanye ko vyeze imibiri igahumanuka. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa bitewe na mpwemu ahoraho ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfa gusa biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Ico gituma ba umuhuza ahesha isezerano risha kugira ngo abahamagawe bahabwe iragi ridashira ry'isezerano bitewe nuko habaye urupfu rucungura abacumuye bakiganzwa n'isezerano rya mbere. Imana idufashe. Amen. Bakiriko barakora ibi bintu by'ubuherezi abo mu isezerano rya kera, Imana yavuganye na Yeremiya iramubwira iti iminsi izoza nije uhoraho mbivuze. Ni Yeremiya 3:31 aho nzosezerana isezerano n'ihanga rya Isirayeli ridasa n'isezerano nasezeranye na ba sekuru igihe nabakura mu gihugu ca Egiputa. Isezerano rindi ridasa igihe Yesu Kristo yatanguza ingaburo yera yakiriye umutima arawumanyagura aho abigishwa biwe aravuga ati akire murye ko mwese uyu n'umubiri wanje uza kubatagirwa. Vuga muti amen. Yakira igikombe arakibaha akire munywereko. Iki gikombe ni isezerano ryo mu maraso yanje aza kuvira benshi. Amen. 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 Ni isezerano risha. Yesu Kristo yaje gukuraho iby'ubuherezi bwa kera ngo ashinge iby'ubuherezi busha. Amen. Abwira abaherezi ati hagarike umuherezi mukuru rashitse. Amena. Tubona Bibiliya ivuga ngo ariko Kristo amaze kuza umuherezi mukuru w'ibyiza bizoza aca mu ihema riruta ryarindi. Murabyumva kuba irihambaye ni ihema ryo mu ijuru niritunganye rwose ritakozwe n'intoke bisobanurwa ngo ritari iryo mu vyaremwe vy'ubu kandi amaraso y'impene canke amashuri n'ay'amashikanwa ngo ibyo sivyo byamushikanye ahera ariko yashikanywe no gutanga ayiwe maraso. Kristo yaraje kugira ngo ashobore gucungura abari mu isi kuko Imana biriya bimaze ntiyabishimye biriya abaherezi batanga yarabigaye. Birivuga ngo ibimaze n'amashikanwa ntivyaguhimbaye. Amen. Mperako ndavuga nti ndaje mu muzingo w'igitabo nje gukora ibyo ugomba Mana. Akuraho ivya mbere ngo ashinge ivya kabiri. Yakuyeho iby'ubuherezi bwa kera ngo ashireho iby'isezerano risha. Uko kugomba kwayo niko kwatumye umubiri wa Yesu Kristo utangwa. Vuga muti amen. Amen. Nukuvuga rero ijambo ry'Imana ryatweretse Yesu aje ataraza Imana ntiyashimye ibimazi by'aba Bayuda cyangwa Abisirayeli. Nukuvuga vyariko agasembwa iritegereza babitanga n'abanyavyaha. Ivyaremwe vyaranduye. Banze murara. Ivyaremwe ubu biraryana mbega ntibiryana. Sawa inzoka iraryana, intambwe iraryana, ingobo yogera hiri, umuvyuzuye ubumara. Isi yuzuye umuvumo. Imana irabona ati ibimazi batanga ntibiranezereza. Yari kirondera ikimazi kitagira icyaha ivuga iti ngomba guharira abari mu isi batirirwa baratanga ibindi bimazi. None nokura hehe ikimazi kitagira icyaha? Irarondera mu bari mu isi irabura, nabo bamarayika ntibavyemeye. Amen. Imana ubwayo yemera kwihindura umuntu
umwe mu butatu Yesu Kristo araza kugira ngo atange ikimazi, no kuvuga kitagira icyaha. Imana yakira umubiri muri Mariya, vuga muti amen. Amena. Yesu Kristo aravuka. None Yesu yarigeze akora icyaha? Umubiri wa Yesu ntiwigeze ucumura. Birivuga ngo yaruwera, kandi Yesu ntiyagwara malaria kuko mwebwe mugwara, kuko rweke tugwara. Amen. Amen. Yesu yaruwera. No kwa Pilato baramusuzumye, araca imbere y'ubucamanza bwa Pilato burumatari, yari mucamanza, aramusuzuma, aravuga ngo uyu muntu nta canda mubonye. Amen. Muvyo mwamureze nta na kimwe kimutsinda. Haleluya. Muka Pilato yararota mwijoro ababazwa ku bwa Yesu, aravuga ati wa mugabo wanje, ibyo uca imanza rero ugiye washika kuri kaguba. Uyu muntu uyu nuwera nta cahagira. Naraye ndota mbabazwa kubwiwe, mbwirwa ko ari umugororotsi, none ntugire urubanza umutsindisha. Umva amategeko y'igihugu ntiyatsinze Yesu. Yesu nta gasembwa yagira. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mwisezerano rya kera ikimazi cyatangwa cy'abacera n'ugitanga yategwa kuba yejeje. Ngumvise ngufise agasembwa ntaze yegere kumpereza je uhoraho ibyo kujya byaje. Muze mumwirukane. Ari ufyaranye izuru hariya. Mwisezerano rya keraga aha twese iryakeraga ntiryatwe horokotse bake uhereze najewe hangwaye ndafise ino ryacitse nkiri umwana sinobaye mu pastor mwisezerano rya kera. Oya ryo ryaraba ivy'umubiri, ryarasuzuma akagusuzuma. Aho namwebwe haraborabwe ngaho bagasanga afise ihere yahereze. Hari nibindi hajya nase gusoma nihore muzokwisomera kumwe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Byaharaga byinshi bana data baragusuzuma kugira Imana, wararabwa bakajadaruka kabisha yabo bagasuzuma kutagira umubembe, kutagira ibiherehere, atabiturika, utagenda wakenye tamagura sumbanye canke amanasumbanye canke indoke, wabura umuntu atagira agasemo. Kristo ntiyagira agasemo muherezi mukuru. Pilato aramuraba atoya. Amen. Amen. Muvyo tubana hano Yesu nta gasembwa yarafise. Imana ihitana umubiri muri Mariya. Ngoma ndababaza akantu kamwe. Mbega igihe Aburahamu yagenda i Moriya gutanga umwana wiwe, murazi ko Imana yamubwiye ngo namureke, siko none kijya kimazi yatanze c'intama ni Aburahamu yari yakizanye canke ni Imana yagitanze? Ngo ahindukiye acabona imvi rujya intama gwerekana Yesu muri kazoza. Azoza ari umwagazi w'iki w'intama w'Imana ukuraho ibyaha byari mwisi. Amen. Nukuvuga Imana ibwariye yitangiye iki ikimazi biciye ku kwemera kwa Aburahamu. Mwijambo rero rimwe Bibiliya igomba kwerekana ko Yesu Kristo yarasuzumwe nta cyaha yarafise, yari umugororotsi. Imana iramusuzuma ati nuwagenda bereye igihe Getsemane kuko yari yambaye umubiri, yaragize ubwoba, umutima urakunze, mugabo umubiri uranse. Muga Imana nayo hajya yari yamuhanze izishe, ndamwitegereza ngo arasenga ngo data kuri iki gikombe. Yahora asenga, ega hari umuntu asaba agasaba ngo ave mu bugombe bw'Imana. Imana nayo ikirabira hiki. Imana ikirahagarika imigenderanire y'amasengesho yiwe kugira ngo mutange. Nagutanze ntuvaho, urabika imazi c'abari mwisi. Haleluya. Amen, 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 amen. Aramenya ati ndiko ndasenga nawe n'amatakira ngoyi nuko jewe ngomba biko we ugomba, vuga muti amen. Yesu yemera ubugombe bw'Imana, yemera gupfa, amena yiwe maraso ngo ashobora kuyashikana ahera acungure abari mwisi, ari hideni y'ivyaha by'abari mwisi. Nukuvuga mu ijambo rimwe Yesu yararisha ideni y'ivyaha by'abari mwisi. Amen. Mu Kiswahili bavuga ngo ni fidia, yatanze indishi y'ivyaha by'abari mwisi.
ayo maraso acahwamika uburake bw'Imana ku bantu. Kera ukoze ibyaha Imana yarakuripura kabisa bagenda, mugabo ubu yiturabiye mu maraso ya Yesu igira imbabazi. Amen. Kuri wa mutemeri bahongera ko ibyaha witwa intebe y'ubuntu. Amen. Umuhereza hashize ngo avuge iby'abantu amabi yabo, Imana yacigira ubuntu ikabaharira. Amen, amen, amen. Nukuvuga rero Yesu Bibiliya yatweretse neza, yabaye umuherezi, niwe yaduciriye inzira mu kuduhuza n'Imana, abo umuhuza w'abantu n'Imana. Mu Baheburayo 10:19-22 havuga ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera cyane n'amaraso ya Yesu Kristo, duciye mu nzira yadutoboreye nsha iri mu bugingo, ikerekana igitambara gikinze byasobanurwa ngo mubiri wiwe, kandi ngo dufise umuhereza akomeye aganza wo mu nzu y'Imana. Twegere dufise atabwoba, dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda. Umuntu yumve ko yegereye Imana. Yesu Kristo niwe yaje kutwegereza Imana. Vuga muti amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Niwe yatwigije hafi y'Imana. Ndagomba musome Abanyefeso 2:13-15. Reka se mwarimu hano Dieudonné ndagusomera umurongo wa Abanyefeso 2:13-15. Abanyefeso igice ni 2:13-15. 2:13-15. Amacakubiri y'amoko akurwaho n'umusaraba. 12. Kw'icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye ku bizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ahomvoye ca gisika cyo hagati cyadutandukanya. Ubwansi amaze kubuhindura ubusa umubiri wiwe, amaze kubuhindura ubusa. Dusubiremo 15. Ubwansi amaze kubuhindura ubusa umubiri wiwe, nibwo byagezwe birimo amabwirizwa ava mu vyashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri ayarememwo umuntu umwe musha, azane amahoro, atyo Imana idufashe. Amen. Hano turabona ijambo ry'Imana riratwereka neza, hari ibintu Yesu yategerezwa gukora. Yategerezwa gukuraho ubwansi bwari hagati y'abanyamahanga n'Abisirayeli. Boba mu isezerano rya kera nibo bari bemewe, mugabo twebwe abanyamahanga ntitwari twemewe. Iyo tuvuga abanyamahanga ubu kuyemwe gusiga imiryango 12 ya Isirayeli, abasigaye bose bitwa abanyamahanga. Bibiliya ivuga ngo twari mu isi tutagira Imana rurema.
dutandukanye n'Imana na Kristo n'ihanga rya Isirayeli, ariko twigijwe hafi n'amaraso yiwe. Vuga muti amen. Abisirayeli nibo bari bemerewe Imana, twebwe nta Mana twari dufise. Mugabo Yesu aza gukuraho amacakubiri n'ubwansi. Bijya byagezwe byari amacakubiri, bwari ubwansi buduhama butwagirizwa ko tutemewe. Muri ba bantu hatemerwa gukorera Imana n'abana b'ibivyagwa ntibajamwo, n'ababana Loti yavyara ku bakobwa biwe ntibari bemewe, Abamoni n'Abanyamowabu ntibemerwa kuja mu ikoraniro ry'Imana. Mugabo Kristo aje yaje gukuraho itandukano ry'umuntu n'ubundi. Amena, amen, amen, amen. Twese ngo aturememwe umuntu umwe. Haleluya. Bwa bwansha buhuzurisha n'Imana umusaraba. Arabwira Imana ati naje gucungura amahanga yose, abari mu isi bose n'abari hideni, abirabura n'abazungu, abashinwa n'abanyamerika, abanyaburaya n'abanyafrika, abo muri Oceania, imigabane yose igize isi. Haleluya. Naje kubahuza nawe kubw'umusaraba. Amen, 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 amen. Abuzurisha n'Imana umusaraba wa Yesu Kristo. Vuga muti amen. Amahanga yose ku musaraba. Amen. Abo mu buseruko nabo mu manuko, mu buraruko, siko none, abo mu buseruko no mu burengero, mu buraruko no mu mubanuko, bose yaze kubuzurisha n'Imana umusaraba wiwe. Ubu rero ku Mana twese turemewe. Haleluya. Gira mugenzi wawe uti ubu ndemewe. Amen. Ndemewe. Mbeko mutavuga ndemewe. Ndemewe. Turemewe. Atwigiza hafi y'Imana bari kure. Vuga muti amen. Turi kuwa mbali na Mungu, turi kuwa tumetengwa, katukaribisha na Mungu. Mwendeye yeye jiwe lililoku. Amen. Bibiri baba mumwege atwegereza Imana, arahuza isi yose n'Imana. Burero umuntu wese aremewe. Uwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ko yapfiriye ibyaha byiwe, ko amaraso yamenye amwoza ibyaha, aremewe. Amen, 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 amen. Aragize nte bitaravye idini. Amen. Taravye intara, umuntu wese areme imbere y'Imana. Amen. Kubwo kwizera nde Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nagoma mudutse biganza mugire gutyo. Ubu rero turemewe. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu, kwa neema kubwa zaidi twapata tumike kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza njema Yesu Kristo niwe yashizeho uburenganzira kuri bose ngo begere Imana, adukura kure y'Imana ubwo musaraba. Amen, 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 amen. Izere Yesu urakirira abo mu nzu yawe. Amen. Atwigiza hafi y'Imana kubwo amaraso yiwe. Yo muntu yihanye ibyaha aremegwa bidasubiyemo. Amikindi aca tugira abaherezi mu buryo bw'impwemu, aca ashiraho ubuherezi bwa bose. Ubu rero twese turabaherezi, sibya muranyumva? Turabaki gira mu imbere y'Imana uri umuherezi. Mubwire neza ushize uri umuherezi. Amen. Murabyemera? Amen, amen.
amena. Imbere y'Imana turi aherezi, twabigizwe na Yesu niwe yatugize abaherezi ngo tuba abaherezi. Si byabo kwa Lewi oya, si byabo abaherezi bakera oya, abisezerano bisha abizera bose n'abaherezi. Uri umuherezi ndi umuherezi, kandi muri ubwo buherezi twese turangana. Vuga muti amen. Yaba pasitori, yaba mwarimu, yaba diakoni, yaba umuririmbyi, yaba umukristo, uwo ari we wese, twese imbere y'Imana turangana muri ubwo buherezi, kuko dufite uburenganzira bwo guhereza imbere y'Imana. Amen 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 amen. Turabaherezi, dufite uburenganzira bwo kwegera Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Turabaherezi. Amen amen amen. Umviriza, soma Petero cyate cya mbere cya Petero 2 n'umurongo wa 4 tugeze kuri 6. Turaba ubuherezi bwacu mukuru bwo babene data, turi n'ubushizi bwo gushikanwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, duciye mu gihuzu ari wo mubiri wiwe, mu nzira yadutoboreye. Amen amen. Yesu yaradutoboreye inzira ngo dushobore kwegera Imana. Cyane cya mbere cya Petero igice ni 2 kuri 4 tugeze ku murongo wa 6. Nuko mumwegere, niwe buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire igikorwa cera c'ubuherezi, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu, bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen amen. Mumwegere, vuga muti amen. Bwira mugenza uti egera Yesu, umwegere. Mbona umenga ntimuvuga. Bwira mugenza uti arakwemera, kumega ntimuvuga neza. Egera Yesu, arakwemera. Niwe buye rifise ubugingo, egera Yesu, mumwegere. Amena. Niwe buye ryagawe n'abantu igihe bamugaya ku musaraba, bamucuragiza, bamucuranguza, bamunokeza ngo nimba uri umwana w'Imana ikize natwe dukize. Ariko ngo ryaragawe n'abantu, ariko riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye, mu inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire igikorwa cera c'ubuherezi, ngo mutange ibimazi by'uburyo bw'impwemu, bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Mutange ibimazi byo mu buryo bw'iki? Bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ubu rero tumwegere, dukora igikorwa c'iki? C'ubuherezi mu buryo bw'impwemu. Mwe wese yegere Yesu Kristo, atange ikimazi cyo mu buryo bw'impwemu. Umuntu wese yegere Yesu ahereze, aba umuherezi mu buryo bw'impwemu. Twese dufise uburenganzira bwo kwegera Imana mu buryo bwo gusenga. Vuga muti amen. Haleluya haleluya. Ugashika ati ndaje Mana. Ubu ndukivugirwa n'umuherezi. Bwira mugenza uti ubu ndukivugirwa urishikira. Uyu munsi mbona umenga mwakangara, nimbeho yabafashe. Ubu ndukivugirwa urishikira, mubwire. Haleluya. Ndi umwana mu rugo kwa data, amaraso yande tuna ujasiri wa kufika mahali patakatifu. Haleluya. Kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo tumekaribishwa. Sema ameni. Kubwa amaraso yande dufise uburenganzira bwo kwegera Imana. Vuga muti ameni. Kubwa amaraso ya Yesu tuna ujasiri. Ameni. Turafise uburenganzira kubwa amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu agashika imbere y'Imana agahereza, ijuru rikamwemera, adaciye ku muherezi, mugabo aciye kuri Yesu Kristo. Haleluya. Kale karimbo kanezere. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia.
ntimwumva akaye. Amen, amen, amen. Kubwo buntu twaremewe n'Imana, tumwegere niwe buye, dukora igikorwa cyo mu buryo bw'impwemu. Hano tubona ijambo ry'Imana twabonye ko atamuntu aserukira uwundi. Murabona twebwe abavuga butumwa na pastori, twebwe igikorwa cacu ndagomba ubaye umuherezi ntibisigura gose. Munyumve, gira mugenza uti ubaye umuherezi, ubuherezi bwacu si uburongozi. Gira mugenza uti ubuherezi bwacu si uburongozi. Ngira ngo ndabakoreje ko ubuherezi bwacu si uburongozi. Ntibisigura ngo ubaye umurongozi ubaye umuherezi mu buryo bw'impwemu. Oya, abarongozi ni ikindi gikorwa twaragihawe. Vuga muti amen. Ibakura mu baherezi kabazana kurongora abandi. Uburongozi n'ubuherezi biratandukana. Nico gituma igihuza twagatubwira duti ihana ivyaha vyawe, turakwinginga. Twaga tumeze nk'abantu bakwereka ibyo mupfa niki n'Imana, kakwereka ibintu woreka. Amen. Kugira ngo wuzure niki n'Imana. Mugabo ntumuhereza atagimaze mu buryo bw'impwemu gutuza usimbire ngaha. Oya, hariho tofauti. Bongo kweli, bongo kweli. Amen, amen. Mumaze kwihana mugakizwa, unapata uhuru wa kukaribia Mungu. Ndibisigura ngo bana na pastor ngo bana. Oya, umwanya ugeze uravuga ampereza, ugenda mu cyumba cyawe ugahereza. Kunangi mazyo byo bw'impera, ugatanga amashimwe, vuga muti amen. Uri kurashima Imana bijya hanze. Senga mubanza mushime. Amen. Uvuga ati kandi Imana n'umunyantege nke mbabarira. Kandi ndagutazira Mana, uri inkuru icubahiro cawe. Imana icubahiro mu masengesho. Amen. Imana icubahiro mu masengesho. Tazira Imana mu masengesho, ndagutazira uri Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo. Watugaburiye uri Imana pe kubyiza dukorera. Tazira Imana. Haleluya. Tazira Imana yihe icubahiro. Haleluya. Shira hejuru Imana. Ya turiko turaririmba tukarimba tuti tuna kuabudu, tuna kuha Bwana wa mabwana, tuna kuabudu Bwana, tuna Urchawumva kayaga kamhemu yera kamanuka ukumva birahindutse. Bogi indirimbo n'umubavu umota neza imbere y'Imana. Amen, 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 amen. Sinzibagira ahantu nagiye kuvuga ubutumwa njyana n'abakristo n'abaririmbyi bamwe bahano bari bake. Mugabo icyo gihe abantu bari barambiwe kuko umwanya wari wagiye, harageze saa 5 zirenga tutaravuga ubutumwa, nkabona abantu bose bamaze kuruha, naje nkumva ko narushe. Mugabo bahereza baririmbyi ngo baririmba turirimbo tubire bari twagendanye. Reka baririmbe, reka abantu bose bace bajandamuka bamereretse, naje taramerereza udutege turagaruka. Reka rero baririmbe, numva umenga baririmbyi bankuye ahantu banjanye ahandi ho muri mpemu. Numva rero ndanaze bageze ngo bampa umwanya yewe umuri ruturaka. Haleluya. Abaririmbyi bahejeje gutanga ikimazi, wanatoa zabihu. Mungu anafurahia, anaamsha watu. Imana irakunda karirimba. Mungu anapenda dukorasa. Nagihora umvise agakorasa kaje muri wo turirimba, kumva kariko karabirija n'Imana ibigomba kuyiririmba. Tanga ikimazi cyo. Haleluya. Amena, amena, amena. Nagomba tuanze dusome majambo yerekana ko gusenga kwacu rubuhera ari imibavu imota neza. Ibyako ibyashiwe Yohana ngo baturangirize muri mirongo ibyashiwe Yohana. Umwe ashike hano, umwe yumva kwadi gusoma neza.
ega nyaruka nagomba nsabe usome ibyashe Yohana 5 umurongo wa 10 ugeze ku 10 ndakubwira handi usoma. Baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kukimena ibikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo. Urakoze dusomere rimwe kuri 5 ibyashe Yohana rimwe kuri 5 ugeze kuri 6 ngomba dusozere rimwe kuri 5 ugeze kuri 6 no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa imfura y'abari barapfuye uganza abami bo mu isi umwe adukunda yatubohoje ivyaha vyacu amaraso yiwe akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe niyo se icubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira amen. Urakoze nandire ngomba gusoma ibyashe Yohana 8 kuri 1 aho nyene cyo tugeza kuri 5 ibyashe Yohana 8 rimwe kuri 5 iby'inzamba ndwi kandi amenya akagira indwi kamatanije ico gitabo haba gacerere mu ijuru nk'igice cy'isaha mbona abamarayika ndwi bama bahagaze imbere y'Imana bahabwa inzamba ndwi kuri 3 haza uwundi mu marayika ahagara ku gicaniro afise icotero c'inzahabu ahabwa imibavu myinshi ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'inzahabu kiri imbere y'iyo ntebe umwotsi w'imibavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Marayika ajana ico cetero cuzuye umuriro wo ku gicaniro awushiburira mu isi habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita ku isi. Imana idufashe amen amena. Nukuvuga Yesu niwe yaduhinduye abaherezi b'Imana, avuga muti amen, ngo aducungura tugira ubwami n'abaherezi b'Imana. Hanyuma hano turabonye rero ingene ugusenga ingene kuri ku gicaniro, ugusenga kw'abera kuri ku gicaniro c'inzahabu kiri imbere y'intebe y'Imana. Yesu ashimwe amena amena. Kandi umwotsi w'imibavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga. Urumva umwotsi amena ugatupfundukana niki no gusenga. Ubuhereze hariho imibavu, none mu rusengero rwo mwijuru yabera bariko barasenga, ugusenga gushika ku gicaniro. Amena amena amena. Uri kurasenga ugusenga kwawe guca kuri ya ntebe yo mwijuru hamwe ku mutemeri w'ihongero wo mwijuru, avuga muti amena 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 imbere y'Imana. Haleluya amena 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 amena. Ubu rero imbere y'Imana bya bishushanyo by'abakerubi ntibikihari, kuko byerekana ko ataburenganzira umuntu yari afise bwo kwegera Imana. Nukuvuga rero byarahavuye iby'abakerubi, umuntu ahabwa uburenganzira bwo kwegera Imana. Iyo abantu rero basenga bakisonzesha bagatazira Imana mu masengesho bagatanga ibimazi by'impwemu, nukuvuga bishika imbere y'Imana, avuga muti amen haleluya, bigapfundukana n'imibavu bikaduga imbere Imana ikavyakira zikanezera iyo yumva abasenzi. Amen. Mbega uri umusenzi, umuntu wese gusenga singabire umuntu nge mugari ukora kuvuga ngo gusenga n'ingabire. Gusenga ni itegeko ry'umuntu wese, bategerezwa gusenga Imana. Abari n'umubiri bose bategerezwa gusenga Imana. Gusenga niyo nzira umuntu avuganamwa n'Imana. Iyo umuntu arenguka imbere y'Imana ikamwumva. Gusenga ni tegeko ari we wese, iyo yiyejeje afise uburenganzira bwo kwegera Imana akavugana nayo. Gusenga ugaja ku gicaniro cyo mwijuru. Haleluya
hajya uri kurasenga uri kurahereza Mana araba bana akabari mu magogwa bagendere Mana ubatabare bica bishika ku gicaniro cera Imana ikavyumva amena amara akegera igihe yishura gusenga ukaja ku gicaniro umuntu yataye gusenga ari n'ingorane turahereza mu buryo bw'impwemu tugatanga imazi buryo bw'impwemu kandi ga nibikogwa koroneri yabwiwe ngo gusenga kwawe n'ibikorwa byawe byaduze bicibuca imbere y'iki n'ibikorwa biraduga imbere y'Imana mu rusengero rw'ahera ba mu Imana ikanezerwa ikivuga amazina ikaryoherwa n'ingene twayikoreye haleluya biramugenza uti ibikorwa byo kugororoka n'umubavu umota neza imbere y'Imana amashika ngutaza tomba yera n'umubavu umota neza mutange imibiri yanyu bimaze biziba bihimbara Imana amen 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 n'ibyacu byose amen amen mugabo rero gomba rero ndababwira uko guhereza ngoma soze ndababwira uko guhereza kwacu nuko mu buryo bw'impwemu uteje Imana ntiyakira oya yakira amasengesho y'umuntu atagira agasembwa atagenda wa Kenya mu buryo bw'iki none yakira gusenga kw'abera ko bagororotsi batagira iki agasembwa mbega nta gasembwa ufise kakubuza kwegera hera cyane ngo utange ibimazi by'impwemu hari abantu bahora basenzi bakomeye bahora bahereza bakavugishwa bagacazira Imana ubu vyakamye kubera amafuti yabo bakoze bashitse mu ngo amaze kuvyara 4 5 abantu 8 acari iganza mu rugo ahinduka kandi haga umugore amaze imyaka 50 mu rugo ari iganza avuga ngo ndarutsindi ivyo nivyo bibuza amasengesho kwashika akagaye umugabo yavuga ngo angora canshiraye ntakavyara abahungu ho umugabo ntavuga bongo kwe tagenda ngubu rero ivyo bikabuza ugusenga kwiwe gira mugenza buti kwiganza kurabuza gusenga ko mutinya reka nibariza abagabo vuga muti kwiganza kurabuza gusenga bagore vuga muti kwiganza kurabuza gusenga murumva ayo majwi bagore vuga muti kwiganza kurabuza gusenga murumva bagabo vuga muti kwiganza kurabuza gusenga aho bagabo vuga muti gukubita umugore birabuza gusenga mwumvise abagabo vuga ati gukubita umugore birabuza gusenga kwagabanuka ntawe akubise umugore bagabo umaze gukubita umugore nta buherezi buba bupfuye uri umuntu agayana wisongora ngo oya ntuhereza mu buryo bw'impwemu ubuherezi buba bupfuye uri umunyakagaye ako n'agasembwa uri umuntu adahanurwa ako n'agasembwa uri umuntu w'ishari n'inzigo ako n'agasembwa nawe usenga imyotsi irasumba ikifumba nk'imwe ya Kayini ntiduga mwijuru igenda mwisi ariko umuntu atagira agasembwa uga muti amen anapopiga makoti anamwabudu Mungu moshi wa dhabihu unapanda mpaka mbingu umwotsi w'ikimazi uraduga kumana vuga muti amen tanga ibimazi vyera bihimbara Imana ikimazi cibicera n'ugitanga Yezu abana huzuye ibyifuzo by'abagore uri umugabo dushobora gutanga ikimazi ngo kiragenda huzuye ibyifuzo by'abagabo uri umugore dushobora gutanga ikimazi ngo kiragenda kandi bivuga ngo ntukifuze umugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi vuga muti amina vuga muti amina ninjiye hera cyane Yesu yanteguriye mporanywa meza kida manu
haleluya. Wa mutima w'Imana ni bande bagomba guhereza Imana ikabumva? Ni bande bagomba guhereza ngo Imana ibumve? Baba ari biganza turaba bagomba guhereza ngo Imana ibumve bene da? Ninda agomba guhereza ngo Imana ibumve? Aho ntabyo mugomba. Ninda agomba guhereza ngo ubuherezi bwiwe bwemegwe imbere y'Imana? Turabaherezi, tumekaribishwa kwa Mungu. Amena. Ninda agomba ngo ubuherezi bwiwe bwemegwe? Ninda agomba gutanga ibimazi ngo vyemegwe? Kuraho agasembo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mugenzi ni ikibazo kuri wewe, mbe ntugira agasembwa mu mvugo no mu bikorwa vyawe, mbe ntugira agasembwa. Ndugu yangu, hauna mawa au itirafu na sangu fise au funyanzi ndaga sangu fise ndaga nta bintu rabi imbere y'Imana ukabona tindagawa abo muherezi yera. Turabaherezi, turemewe n'Imana. Ninde uyu mwanya agomba kwiyeza? Abaherezi babwirwa gukaraba, siko none muko baja hera bakita umuherezi mukuru kugira ngo agende yabanza kwitangira ikimazi ciwe n'inzu yiwe. Ujya muherezi mukuru yatanga ikimazi c'ivyaha vyiwe n'inzu yiwe kugira ngo aze guherereza abandi. Yabanza kugira ande kwitangira ikimazi. Tukabona twande twitangira ikimazi. Amena, amena. Kugira ngo Imana itwemere kwitangira ikimazi, tange amakosa yacu, tange ubusema bwacu, tubone kuza gusengera igihugu n'abanyagihugu, sengera ishengero ry'Imana, ibikorwa by'Imana, abakozi b'Imana twejejwe. Ninda agomba kwezwa ngo abu wera kureho dusembwa? Nimba uhari haguka dusenga Imana. Simama mahali ulipo na tukombe, kuko iyo tejejwe ntushobora gusenga Imana guremera. Tabaye umuherezi mu buryo bw'umuhemu bica bigorana. Ninde agomba ngo ahereze imbere y'Imana yumva ati Imana ingire neza, ngomba gutanga ikimazi? Hagarara huri dusenga Imana, vuga uti ndagomba iby'Imana ingaya ko byose ngirira imbabazi, nongere nezwe mu muherezi. Ndiko ndasenga mu nzu yanje ijuru rinyemere, ndiko ndasenga n'abana banje ijuru rinyemere, ndiko ndasenga aho zoba ngeze hose ndi mu nzira ndi mu muduga. Gomba uhagarare huri ugusenga kuragushikiraho nyene. Imana ni yera ivuze iravuze, n'umuherezi yarabavuga bari bagaharirwa. Hagarara huri tugusengere Imana ikweze ubwo busembwa. Urafise ubusembwa ari amajambo mabuherutse kuvuga atanezereye Imana, ubwo n'ubusembwa mwene da. Twihana agasembwa katubuza kurenguka imbere y'Imana. N'ubu musenzi ashitse kubera ubusembwa bugatuma utemegwa. Hagarara tugusengere mu izina rya Yesu, ngo Imana ikoze ikureho ubusembwa. Hari ubusembwa ku munwa wawe, hari ubusembwa ku maboko yawe, hari ubusembwa mu maso yawe, indabo zawe zeraguza. Ihana ubusembwa, ukorera Imana utagira agasembwa. Kaze pastor. Turagushimiye Mana Data rugira byose, wewe wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege ngo uzomwizera wese ntazopfa urupfu rubi. Turashima amaraso y'umwana w'intama w'Imana yo yatubanye kure akatuzana akatwegereza hafi akaduhuza n'Imana. Haleluya! Waragize neza Data, waragize neza. Shimwa kandi uhabwa icubahiro. Turi hano rero Mana, tumaze kumva amajambo yawe y'ubugingo. None Data buja babandi bakiri hano mw'isi wavuze ngo Yesu aba sabisi ariko baricyada basize mw'isi. None muri kano kanya barahagaze, bumvise amajambo yawe, baraciye bugufi, bari munsi y'umusaraba, barasabye ngo ya maraso atagira agasembwa,
ya maraso umwana wawe Yesu Kristo yatangiye ku musaraba ngo bakure mu dusembwa marabaga n'injebejebe. Mana bezesha ijambo ryawe koko ijambo ryawe ari ryo kuri. Bareke data uhoraho muri kano kanya bababera bagushikire. Mana baba bahereje batanga ibimazi byabo kugira ngo byemerwe, batanga imitima n'imibiri ibi bimazi byabo. Bemere rero data nk'abana. Mana ubabera umuvyeyi, urakoze kubahariye harira ibyaha byabo byose, ubarinde iby'iyi si, ubarinde iby'umubiri, ubarinde n'iby'umwasi Satani, ariko bahereze kugendera mu gakiza. Data bemye barabaherezi, ubemere data uzobashikane muri bwa bugingo bwawe budashira. Uko niko tubasabiye mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu, amen. Mu maraso ya Yesu Kristo hari ubushobozi bushingira intahe. Ayo maraso yavuze ngo mugende mu isi yose mubwire abaremwe ubutumwa bwiza, kwihana no guharirwa ko ari mu izina ryiwe. Ndahana agakiza kabonerwa atari muri Yesu Kristo. Iyo ari umuntu yihanye atugwa imitwaro ibiri, umutwaro w'ivyaha akongera agatabagwa n'ingwara. Mu maraso ya Yesu hariyo gukira, hariyo ibitangaza n'ibimenyetso. Uwumva ko agwaye ahagarare mu kwizera tumusengera. Simama mwarimu ingo minani, tugomba tubasengera uguri kwizera, ufataho nyene urwaye ubwira Imana ati ndakira mu izina rya Yesu. Rufise umuvugizi akomeye n'indwara yawe yishikana ku Mana akayivugira. Senga Imana. Ndiyo baba, ndiyo. Ndagushimiye kuko imbabazi zawe. Ego. Ndagushimiye kuko ufise integuro nziza ku bana b'abantu. None ubwoko bwawe barahagaze imbere y'ubwiza bwawe, baraje imbere y'umuganga, imbere y'ushobora byose. Ndiyo. Niyo mpamvu bongeye guhaguruka. Niyo mpamvu bazanye ikibazo c'ingwara imbere zawe. Umwe wese uraza ukagwaye, uraza ukababara, uraza iby'amara n'imisi. None rero ahangaze ukuboko kwawe kubasha, ukuboko kwawe kubushobozi kumwe kwakora kuri roko Simoni Petero agakira. Aba nabo bakoreko hagaritse indwara, ibisata amaranye imisi, bagendana ibitero by'amangetengete, ibitero by'abadayimoni mu buryo butandukanye. Bohora Mana, bohora abakunzi bawe batabare, kuko uri Imana yabo. Uri Imana y'ububasha, uri Imana y'ubushobozi. Niyo mpamvu twongeye kubasengera, twongeye kubazana imbere zawe mu izina rya Yesu. Ca mu migenza, ca mu mutwe, ca mu magufa, ca mu nyama, ca mu mara, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana umanuke uyigize ibyananiranye, ibyabuze inyishu wenyishiri iwawe. Amena, haleluya. Inyishu imbere zawe Mana. Wowe urazi hari n'abatageze hano, bari mu bitaro, bari mu mihana, bari mu mabohero. Iyi saha nziza turagutumye bashikeko ubongera iminsi yo kubaho mu izina rya Yesu. Igikorwa ni cyawe kuko nicyo cyagukuye mu ijuru, kugira ngo ubohore imibiri, ukize n'uwari mumva wavuze ati aravayo. Abo bose baracahema. Niyo mpamvu tuwasabiye kugira ngo ubakize kandi ubatabare. Urakoze kubyumvise, urakoze kugiye kubakiza no kubabohora. Tubigusabye uko mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Vuga muti amen. Nuko abumvise amajambo y'Imana mwese Imana ibahezagire.